niyo mara ugeneye guteranya wewe ntazabikupe kamera mana ko kantu zugakate nakugakata nakumwe tugire uwo nene bikiwo kushaka kumenga ushaka guteranya abantu rero sasa n'umunsi niyo tuje kura mutumishi umugani wa Davis aragusha amazi hana yanje ha Dan aragushikara mu bicu direte umubuze woca winjira woca muri seru yes Christa gote Christa neza Dani we nibiki mani we nibiki no kazi wanje kure none na Dan kamera ntuzugakata kano kantu ntuzugakata mabarira na Dan umva inyuma STV every story matters. You better know my people out there. It am come down bad bush out. Could be even champ the most conquer for real from zero to hero, from nothing to something. It's bakunzi ba STV. Ndabaramukije ku mundi musuri hejuru. Mabona turi mu ahantu kure mu Ngagara. It's bakunzi ba STV. Ni content ya Idris hamwe na Christa. Mureke kutwana mureke ibintu nk'ibi birashisha shaje kwera imenye ko Idris kwera wari umugenzi kwera ariko none Idris banze ndire gatubonye bro je twahere dufite na kera kwera none bashaka kunsaka ibi na magaco bibaza ko kwijana bakunzi ba STV umubona bino birari oya reka sha Idris reka reka no wewe deja twavuganye rero Christa je unamenya hana korera muri sano muri 5 rero bakunzi ba STV je mujane nanje tugende tumurabe kamera bano nkurikire Chege kumunzi vya Idris nawe ko bakundana ko batse kunyica barasuka kwa amazi barasuka kwa mahembe cameraman nibaza yuko yo nkurikira hanyuma tukaza tugakora ese bakunze ba STV mukomane nanje cameraman ngo rero sasa n'umunsi niyo tuje kura Christa yes Christa gote Christa Dani we nibiki mani we nibiki no kazi wanje kure none general ndi ahantu korera ndavuga nti reka nze gukura ba Christa rero baza ko twadufitaniye programa wewe none igene nshobora kugira cameraman ngiya mu muzuko none gashaho wewe umugabo wawe mwaratse kunyica wagere wanje wibiki umugabo wanje biki ku kazi ki wanje wo turagasana ivuye ko ndondera ahantu ndabira nk'uburi kuranyicira akazi ngo ngibiki nibiki bakunze ba STV bamuhaze kubona Christa rero turi kumwe abwo rabo uhereze uwo muntu catugana sha Christa baje ndabona kugira umuhereze bakunze ba STV no musi ndabagiye na promotion abwo yanansororera sibona Dani bureka ibintu byashabyo kuma mwamwaya takani Nje ubunje tuganire mu mahoro mugabo wasi hari tuganira mu mahoro none we twadufitaniye program banza umuhereze Christa banza umuhereze hama twikorera akazi banza umuhereze gato bakunze ba STV kumane ngaha aje no munsi Christa mva ngaha numvise kuvye ko bakundana kuvyerekeye ko bakundana na Christa boss ni yaye meze neza na mahoro sawa sha boss tumukeneye Kasenzi yuko ufisize ingabirano zose mama we kunze ba STV Christa wa Idris reka amusanga Christa none reka tuyaye ngaha nyene asante sana boss asante sana tana gateye basi tuyage Christa akubwira ikintu kimwe ibyo bintu muza murafatirana abantu aho mugabonye hose ibintu wapi bihagarara waje no musi je nabo njya museye kuri umwana mwiza Jana kuri umwana mwiza warambwiye ngo nzogaruke ngo tuvugane ngo n'umugabo wawe umwana avuga ati n'umuseka ndondeye Christa tubane tuvugane Mukunda igihe kingana gute ene kumenga bashaka kumenya amakuru yose kumenya Idris n'umugenzi wanje ntibishobora gukunda yuko ashobora kuza muri quartier wacu hanyuma simenye exactement icyo yarakeneye Ngene kumenya igihe dukundanye Dezo imyaka 2 mukunda na Idris kunze beze je nabwiye ko Idris ya mugenzi wanje yama bisu n'udukumi uravyumva n'umusije kwe gutibaze yuko haya naye nshaka yuko yemera urumvise Idris yemera mu kiganiro yuko mukundana
Yeco nzi nuko dukundana ahubwo wowe ushaki none warumvise akwemera ko mukundana none atanyemereye wowe utwinjira mu bintu byacu kubera igara we ntiwavyemeye umunsi no uvyemeye turakundana si tushaka komeye bakunzi ba STV je nico gituma rero ndavuga ati Idris no munsi reka mwimange mugana yarindire mu kiganiro baguma bansunura sivyo no munsunura turakundana dan dukundanye imyaka 2 imyaka 2 je namuza afite utugeso tuwe mugabo nene nibiki wo kushaka kumenga ushaka guteranya abantu oya senzo nateranye gonda kwereka genre yuko ivyo nako ndarondera yuko atari bibi cyane gose jewe ndamuzi neza dukundanye igihe kinini twacanye mu bintu vyinshi turazinanye mu bisanzwe wabo barakuzi ni wabo barakuzi ya mugabo biri serieux na nibi biri serieux bakunze bose ibyo biraza kuncanga gatoya kabisa we Idris je ndamunzi mu tugeso tugiye utandukanye je musi nshaka kubasi ko numva kanyemerera yuko mukundana ega nta kindi ari nshaka tani turakundana none washaka bikwemerere kandi waguma udusanga ahantu udutesha umutwe ese ko ndabatesha umutwe none ibintu byo gutestinga urukundo rw'abantu byari rya mbere mu bibonye aya ntiryari rya mbere ariko bamumenya guha programme umuntu mbere yuko muza kumubaza ivyo mushaka je shaka none gutungura umuntu si ibintu bisanzwe aya mutafitanye programme n'umuntu uramusaba hama ukamubaza ivyo ukeneye kumubaza siko ibintu rero byo kuza wapi ko ahantu akora igihe kingana gute none amezi 2 mungagara muri nefe je natohoje ndavuga ati reka wewe nzoze kuraba hama tuvugane ndakubaze ukuntu bimeze kuvyerekeye na Idris mwana ko mwamakije ujya munsi kwe bijya nzo bisubire kwe no we Idris none ari he ariko kati urukundo rwanyu biri serious nano gana hamubaze yonyishura ko bana yo bikwishura nene ushaka kumenya iki kugira ubone ko turakundana dani Kubera reaction yagize ntiyaguteye ikibazo oya nta kibazo na kimwe igeza nemera yuko mukundana mu kiganiro nene ushaka bikwemerere gute yari yashavuye bashaka bikwemerere gute utagerageje kumukara baca utagerageje kumukara umwagize ntivyanyoheye nari kuvyemera gute twari kuyaga gute agatwaye kumvikana rero abantu bose nitwama twagiye kubavumbura amatu ugasanga turumvikanye mu nyuma cyo nishari gupasa kunze ba STV jewe no kuri Idris ndakeneye gutestinga basi uzonyemerere basi teste ngire royalty test y'urukundo rwawe no testing basi nivyo ukeneye nukuri ahubwo ndagize ide nashaka kumugira surprise ya anniversaire we kugira ngo ndakwemeze yuko urukundo rwacu ruri serieux uko mukundana biri serious uko dukundana hamwe utazosubira kumaza n'ikintu na kimwe je nagomba kumutegurira surprise ya anniversaire tuzomusanga muhira umva nta na kimwe azoba ari surprise je kugira ndakwemeze ko je na Idris dukundana kunze ba STV ni content rero sasa oti rero afite surprise ushaka gutegura Idris ukeneye tuzoyishire kuri kamera kugira twereke n'abakunzi abakunzi ba STV je murumva yuko anyemereye yuko kamera izobihari none iyo surprise izobari ya anniversaire yiwe anniversaire uzomuzanira iki gato umuzanira gato hama twende kumurabi wabo nenda kubaza muri zo 2 ans mumaranye wambaye ko maranye imyaka 2 niye projet amaze kubwira gahunda ya Maria aya kunze bezaba bashobora gukundana imyaka 2 hidanu ushaka kutwinjira je nakubwiye je na Idris turakundana kandi dufitaniye amabanga imyaka 2 yarakubwira na gahunda ya mariage neko wihutisha ibintu ko wihutisha ibintu nibi uzi je abantu bo bakobwa bo basigaye banyarutse ibintu we nawe uri muri attente yakaje aya ibyo bizoba biraba gusa bon ntavyarambwira isho nokubwira cyo nakimara ko nukuri gusa umenye ko dukundana igihe nicagera kumbura zobimbwira kuja STV je umutipe Idris rero ibintu bya Maria je nenda bizega mugakata vyarakuyaga
wari ubizi gute muri mumaze kubiyaga Mutipe so muri mwenserie. uramuzi uramuzi Sumujama wanje. Gana bijya byose nawe yabinkoreye. Nawe yansutse ko ajya amazi agazuza ko jya embe. Agamfata mu kanigo n'umugenzi apreto. narawe mugenzi ni maka kubwire byose ego mugenzi si maka kubwire byose Ndakwibutsa ugende kuraba n'ibiganiro kuri STV. Nta hantu namwigeze yemera ati uyu muhwa turakundanye. Jago wambwira ngo hengo ndakwereke ngo uyu mukobwa ngo ndakwereke ngo uyu mukobwa ndakwereke uyu mukobwa. Sha ndavuga Idris none basi umuhwa murakundanye. Ngo yariko ivyo bintu akamikro araba ukamena. Iyo utagasova ahubwo je sinzi abe karakora amahera. Maria je akora gutegura yoci isubira inyuma. Ndakubesha. Ndakubesha. wewe nivyaba tuzogutumira ibana Na wewe iyo gahunda ntayo urame. ndamenya kweli Hani vyarana. Nk'ubu iyo surprise tuko uvuze gushaka umutegura. Idris ari ibana. None nk'ubu usanga naho ariko arakubesha Idris ivyo cabigenda. yo Dani Ku myaka ibiri mu maranye. ku myaka ibiri tubaranye oya naho nisinibaza ko yobikora oya kuko deuxième guerre mondiale kweli Yo chiba. Fight. Abakunze STV. Numva Idris yarashitse kweli mu mutima no mu ngingo. umuntu wose yarawifatiye Ibintu biraza kugorana kweli. Bisigura yuko wewe iyo surprise wewe uri tayari kuyereka abakunzi ba STV. Utwemeze. ndabemeze cyane cyane rero wewe ukumushaka kwinjira mu bintu by'abantu bakundana wewe Uje manyene kubereka yuko true love ihari kandi abantu bakundana barahari mugabo urumva imyaka ibiri mumaze nta kosura motora. oya sinibaza Mugabo urumva yuko ari we ashobora gukubera umugabo. niwe gusa Mu rukundo umaze kugira deception zingahe ga kuva dukundana na Dani sha na Dan. Kamera ntuzugakate. Kano kantu ntuzugakate mabarira. Na Dan. Umva inyuma ya Idris ayo n'abandi yitwa ba Dan. nihenze niyo mara ubwene guteranya wewe Ntazabe kamera. mara ko kantu zugakate Nagugakata nakumwe. Tubwire. Uwo Dan mumaze mukama wanje turago. Okay so reka tubanda amaze kugira deception. Kugira deception. nanimwe Ari muragiye. oya je narashitse Urashitse wowe urumva waraguye mu ibenga ry'uru. naguye ahashashe Uburi kuroga. hejuru mu bicu None Idris niwe muhungu wa mbere mwatangiye gusohoka. Jene wa mbere twatanguye gusohokana nico gituma ndiko ndakubwira ati ibintu byo kurambwira ati hamwe Nawe wa mbere Jean. niyo Nawe wa mbere. agize iki wa mbere Wa mbere bamaze kubyemera. dukuye twatanguye gukundana jewe Imyaka ibiri. Kugira ushike kuri iyo level kumva nyine ko washitse nizihe Jean bimenyetso amaze kwereka. Bimenyetso amaze kwereka wawe ko. ha arankunda uyo muhungu afise keya Dani Aradushikara mu bicu. nta wundi muhungu nibazi Umunyakazi rero. mutumishi Umugani wa Davis aragusha amazi. Hana yanje. ha urubura kwezi Urubura. Akunze ba Steve. Abahungu b'abayescro rega bafite keya nyinshi. aya ivyo rero ivyo nibisa jewe sheri wiwanje nta boy scrafise turakundana Rero myaka irori nta nari muramufata mu ngeso zibi cyane. Ngeso yo muramufata. usivye twadukosa nyene tuba turaba mu rukundo tugasana pardon bigahera n'ahandi nta bindi Ibindi bintu abirenze uramusanga. Akunze ba Steve. ni ivyo uri kuravuga ngo nosanga mbeshe yo Urumva yuko uca reka ko guteranya mubuze ni fast no mu bitaro direct umubuze woca winjira woca uja muri seru. vacances Akunze ba Steve. Umuhungu rero sasa Idris je warambwiye yuko ari umufrapper. ashobora kubaho kakumbeshe sinibaza vraiment yaba afise umutima urinda Ubura umva wewe nkuko bisanzwe bizi uramukwiye. ndamukwiye Uramukwiye byose Jean uramukwirizanye uramukwiye byose. Akunze ba Steve. Je ndumva rero sasa ibintu byanyu ni hatari. Mugabo rero sasa Jonyemerere vraiment uwo munsi uzumamagara. je Dani byemere nzoguhamagara nzokubwira ati tugende
ndamwemeze twishikire Se gato. ndamuhaye gato ebana STV hamwe n'ubwire n'abandi boba bipinga bemere abakunzi ba STV je numva umengo urukundo rwabo ruri solide mugabo kanyemereye yuko tuzoja kumuraba muri iyo surprise ebana je nzovyereka abakunzi ba STV nzobibereka bien yuko utari kuramubesha muhira twishikire neza ataki wamuteguje kandi zogenda hakiri kare nko mu gatondo kaka kimwe tuzomubwira tuzogenda hakiri kare tuzogenda kare tumukorere surprise turyoherwe twereke bose ubereka abadukurikirana ariko baradukirikirana bose urabona ko Dani yaguma bipinga ebana tuzova tugukubise uzova y'umunsi zozana tugukubise nagenda naba wemeze Dani kuko urapinga ibintu ushaka hasi ngo ndabipinga je ujya muhungu naye nkene anyemere yafuma anyemera yuko mukundana aho vraiment nayo kubareka mwaba mu biganiro byose mubaza azobikwemereye umuza azobinyemere STV je numva umengo hanini je nashaka twicara na Christa ko yaje nabonye yuko bari n'umwana mwiza vraiment no kuri yagerageje no go yawe mugabo wiwe hata n'ugesera rero sinzi ko hari ikintu twaba twibagiye bana kore bahita gute ahanye ni muri nta zina turahashira gusa ni mu Ngagara muri Neve bakunze STV je nibaza yuko twaskozera ngaha araduhaye isango ya surprise ya birthday ya Idris siko none isango niyo ntegeza kuzokurondera wewe STV get ready mbere ni wewe we gato tuzorira twijana bakunze STV je iganiro nzobahasho iganiro dutwoye na gato kwa Idris ari mu gatondo ka kare hanyuma yezu yimushire jengira basa ufise gato ntazova nkubita nazogukubita ebana akazi kaba karatuvuye mukunzi bese kandi gushimira kwanze yuko wana wanyakira nanje ndabashimiye cyane usibye amatwaganire neza ese yambwa bone kuratwe ebana twinga neza no kuri kwimana mukunzi bese binacha baja usagukubita wewe ntanguye kuvuga yacha baja gango niko ndamurondera nawe nyene ngo nkuko bari kubanyagiriza nene ariko nta nakimwe bakunzi bese TV kandi abashimire kubona makukikanye gino iganiro tuzosura magende iganiro tugiye guhereza kado ya Christa ayijanye kwa Idris naba ikiganiro kize kibacika bakunzi ba STV STV, every story matters.